Mu gihe Uburundi n'amakungu buca buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, ishirahamwe Parseme ridaharanira inyungu za politike ryishimikije urutonde rw'ishirahamwe FMI ryaraye risohoye uko ibihugu bikurikirana mu bukene, ryahaye ikiganiro abanditsi n'abameshamakuru kuri wa gatanu. Muri ico kiganiro Faustin Ndikumana arongoye Parseme yashize ahabona ico bise inzira twocamwo kugira ngo ubutunzi bw'igihugu buzamuke mu gihe Uburundi ari bwo buza kwisonga kuri urwo rutonde rwa FMI. Ico cegeranyo kikaba kirimwo ivyangombwa kugira ngo umugambi wo kurwanya ubukene ushoboke n'icokorwa. Mbwa 12 mugabo twashize mu migwi mitanu. Bwa mbere nyuma dushakuza mu butunzi bw'igihugu bwa mbere tubanza ku mico bita mu gifaransa situation de référence, no kuvuga tugeze kuri no sa nicanguma no kurondera uburyo stratégie de mobilisation des ressources, kurondera aba expert ashobora kuja kwiterambere n'ikintu bita ikigo cy'ubushakashatsi. Igihugu cateye imbere gifise administration gipolisi n'ubutungane biri korombi. Ikindi rero guha ikibanza abagwiza tunga abikorera utwabo usezera burundu injyane za politike mu Burundi. Bice bikorwa rero kugira ubutunzi bucibuga buzamuka muri iyo ntuzeye muri ico gihe nuko leta isigira ico bita plan de financement des infrastructures, cyangwa ico bita politique nationale de population, no kuvuga politike y'abanyagihugu ngene bategeza kuba babayeho. Hambavu y'ivyo akaba yanabandanije ahimiriza leta guha inguvu urwego rujejwe ubutunzi n'ivy'umubano kugira dushigikire iryo terambere. Dusaba yuko leta yogerageza igaha inguvu wa mu gwita conseil économique et social. Ikindi nuko tuvuga tuti turavye ingene imeze harakwiye gusubiraho ubushikiranganje bwihariye kuzurasuzuma. Inyuma yo gushira ahabona ico cegeranyo yasavye leta ko yoshiraho inama rukokoma kubijanye n'ubutunzi yoba ihurikiyemo incabwenge n'abahinga banonosoye ivy'ubutunzi kugira ngo ihe akaryo abarundi bose guterera ivyiyumviro.